ndabaramukije bakunzi bakazuza FM and Web TV nizera ko mumerewe neza kaze kandi mu kiganiro cacu première heure nkuko nkunze kubabwira ni kiganiro ku munsi kibashikiriza uburyo bwiza bwo kwitunganya bwo kwiteza imbere na cyane cyane bwo gutunganya ibikorwa byacu cyangwa imigambi yacu. Uno munsi rero nuwundi munsi aho tubafitiye ikiyago nibaza ko kiza gufasha aba professionnel abantu mufise aho mukora aho musanzwe mukora ko mufise indoto zo ku diversifier niko navyita zo kugira ama source de revenu menshi cyangwa atandukanye kugira mushobore gushitsa indoto zanyu. Uno munsi ari icyo turiko turabona haba mu gisagara cyane aho usanga umuntu afise akazi ari ugasanga arinjiye mu burimi cyangwa arinjiye mu bworozi. Alors uno munsi ugasanga bamwe baranagura iyo mirima canke bakagura amararo bashobora kororeramwo ivyo byose kugira barabe ingene bashobora kugira iki kugwiza umwimbu wabo kunagura canke kudiversifier ama source de revenu yabo. Ariko vy'ukuri tugiye kuraba ugasanga inyuma y'ikiringo kanaka abo bose batanguranye iyo migambi canke batanguje iyo migambi ntibagishoboye kwibandanya cyangwa imigambi niyabandanije bifirahe ni kubera iki imigambi mweniyo itarama iyo mu gihe umuntu ayitanguye afise ahandi ariko arakora canke ashatse kuyikora mu gihe afise icyo twokwita stabilité professionnelle haba mu gisata cya leta canke privé. Ico nico gituma twatumiye uno munsi umushinga nahe Veniste nimubona we asanzwe afise imyaka irenga 10 ariko arakora mu gisata cy'uburimyi cyane yatanguye mu mwaka wa 2009 aho yaratsanzwe arongora ibisata bitandukanye mu ibikorwa bitandukanye mu gisata cy'uburimyi. Yarakoranye n'amaproje atandukanye n'amashyirahamwe atandukanye. Uno munsi yatwemereye kugira aze turabire hamwe kino kiyago. Uno munsi aba professionnel abantu baba commerçant abantu baba entrepreneur turiko turababona bariko baratanguza imigambi y'uburimyi ariko iyo migambi vy'ukuri ukasanga inyuma y'amezi 2 amezi 3 amezi 6 umwaka wa mugambi ntugifashe wa mugambi ntugihari mbe bifirahe. Reka ndamushimire Monsieur Veniste kuba ushoboye kwemera uno munsi tukabana muri kino kiganiro niteka cyane kuri twebwe kaze na murakoze gushima kandi ndabaramukije ndaramukije nakandi nabareko batwumviriza yego murakoze. Veniste uno munsi nkuko mejeje kubivuga mu ntangamarara ya kino kiganiro uyu munsi abantu bakora ubuzi butandukanye abasalarié cyangwa abantu bafise imigambi y'abakommerçant bariko barijukira cyane igisata cy'uburimi ugasanga umuntu arafise araronsa amafaranga ariyumviriye kurima rimwe na rimwe ugasanga aranaguze n'isi yo kurimamwo. Mbe uno munsi ugiye kuraba uburimyi twovuga ko ari uburyo bwiza burekuriwe bose bwo kudiversifier ama revenu yacu. Jewe kubwanje ngerageje kuraba hajya igihugu cyose canke ihanga ryose Imana iba yarihaye ubutunzi kama buzogitunga. Tugwero ngaha mu Burundi ugerageje kuraba isi ndimwa nibwo butunzi kama dufise ku bwinshi. Mvuze isi ndimwa ijana n'amazi ijana n'ibindi bintu bitandukanye bijanye no burimyi. Byumvikana ko ugiye kurondera ibisata bishobora gukorerwamo imigambi niwo kwibagira igisata cy'uburimyi n'ubworozi ufatiye ku butunzi kama Imana yaduhaye. Ego none uno munsi naho turiko turabona abo bantu b'abasalarié bariko barabyijukira cyane kubera iki? Je ndiyumvira kimwe uko iminsi hera niko abantu bagenda buguruka bakagira imbono zindi zigera kure ugasanga abantu bakeneye gushika ku rugero rw'ubuzima ruteye imbere cyane bikamutera rero kugwiza umwimbu. Niyo mpamvu avuga ati ibi ndiko ndakora byo mu kazi akacanke kari yanye ndabona ko byo vyonyene byo hakwa kutanshikana aho ngomba gushika. Nico kintu je niyumvira ahanini gituma abantu biyumvira ko kongera ko igisata cy'uburimyi n'ubworozi kandi basanzwe bakorera no mu bindi bisata. Urakoze. Ariko uno munsi rero tugiye kuraba usanga nkuko bivuze
igice kinini c'igihugu cacu kigizwe n'isi ndimwa sivyo nkuko mubeje kubishikiriza ariko uno munsi tuko turabona abantu benshi bariko baravyijukira bariko barabikora eske uko bariko baravyijukira nta kintu kikwiye kumenyekana imbere yuko batangura imbere na mbere kuko turabona benshi barabitangura ariko siko benshi babibandanya mbe ni biki bikwiye umuntu akwiye kubanza kwihweza imbere yo kutangura umugambi w'uburimyi kugira ushobore kurama urakoze cyane cyo kimwe n'iyindi migambi umugambi w'uburimyi urasaba ivyigwa mvuze ivyigwa ubwa mbere ni mbega ubuhinga nkoresha mu kurima n'ubuwe cyo ni cyambere icya kabiri mbega hambavu y'ubuhinga mbega isoko iri hehe icya gatatu mbega ibi bintu ndiko ndakora bizokunguka mbega bizotwara angahe icyanyuma novuga uriga mbega ibi bintu ngiyemwo birimwe intambamyi iziye kuko mu gutunganya umugambi birasaba ko n'intambamyi uzimenya kugira ngo uzozitorere umuti mwishigwa mu ngiro y'uwo mugambi mu majambo make rero umugambi w'uburimyi cyo kimwe n'iyindi migambi yose bisaba ko igirirwa ivyigwa hama gashigwaho intumbero y'umugambi ivyo bita mu gifaransa plan d'affaires ugashiraho umugambi wizwe neza kandi unonosoye ushobora kugushikana kugutunganya neza uraguze neza kutudondagurira ibintu vyibanze byo kwihweza ari ivyigo bamurabanza gukora ari kuraba isoko aho izova ati mbe loku bizotwara ngahe bamukaraba n'intambamye uyo bintu bihari mbe ariko uno munsi tukabona ati hari abantu benshi urabona ati naka ariko ararima peut-être turu ya mbere we vyagenze neza ugaca umwegera ati we nabonye warimye vyagenze neza mbe mbwira naje ninjiremo gusanga cyangwa nawe nyine atanarinza kubaza akiyumvira ati raka nanje ninjiremo turabengene vyogenda mbe iyo umuntu agiye mu burimi muri ubwo buryo atabanje guca muri ibi vyigwa tunamenye tunisunze nuko kenshi usanga atabahinga mu vy'uburimi abahinga nshatse kuvuga ba agronome usanga bari hafi mbe ico nico coba gituma uno munsi usanga bamwe naho babitangura inyuma y'ikiringo gito bakabiheba ni gute umuntu ashobora hejuru yibi ashobora kwitunganya neza akavyiga agakorana nabo bahinga mbe birakunda ko abaronka naho nyene ego cyane jewe uko ndavyibaza kandi uko nabibonye ibindi ko ndakubarira ivyo nanje vyangoye mu ntango nanje naragize ibibazo haba mu masosiyete nagiye nkoramwo haba mu vyi wanje nikoreye ibibazo niko ndavuga nanje byaranshikiye no kuvuga iki umuntu uravye uburimye kuno kugwa mu Burundi bukugwa mu buryo buciriritse naco gituma imwimbo waho ari uciritse nyene mugavye ukuri byasaba ko umuntu yiga mbega barima gute iki kintu ngomba kurima kirimwa gute iyo umuntu agomba kurima hari ibintu bikomeye novuga nka bitatu byo kwiyumvirako mu bwo buhinga ivyo umuntu abwiza kwiga mu buhinga bwo kurima icambere mbega ndima hehe isi ndimako imezite kuko hagisi uko yifashe niko muri muzogenda hari ubuhinga rero bukoreshwa kugira ngo umuntu amenye isi imezuku muri izabura bikora ivyigwa nk'ivyo avuga ati isi yawe ifise ibazi ibi nibi kora ibi nibi kugira ngo isi ihurirane n'igiterwa ugomba kurima cyo ni cyambere icya kabiri mbega ngira ntera iki imbuto ni nyinshi hari imbuto za kijambere zirobanuye hari n'imbuto za umuntu abakwiye mu mirima yiwe kandi n'imbuto ego wabitse imbuto ego mbega ngira ntera imbuto yiye ariko aho hose
hari igihe usanga umuntu yabikoze nk'ivyo byo kuvuga ati kwigisi ati umenye ati isi imeze gute, harabibaza ati ivyo bintu birazimvye bica bidutwara amahera menshi bidutware n'umwanya, reka ko tubona abandi bari ku ruhande yacu barima bakimbura, reka natwe turime turaba uko bigenda. Ivyo navyo uvuga ubibona gute kugira umuntu abikora, eske bi ashingiye ku buryo abafise akavuga ati je simfise uburyo bwo kuja muri izabu, simfise uburyo bwo kuja ko mbona urya mugenzanje turima hamwe we arima kimbura, reka naje ndime nkawe ngira nzokwimbura. Mbe ivyo vyo navyo biheza bikazana iki mwiterambere no mu intunganyo muri mucace kuvuga muri long term z'igikorwa cy'uburimi cy'uwo muntu. Imbere ko ndakwishura kwico ngira mu gice gatatu cyari gisigaye. Mbega ahangira ndime nihe Honjaze kuvuga ikirere cifashe gute, hari amazi ntayahari, harashuha ntihashuha, bintu nk'ivyo biza kuvyiga. Ivyo rero gituma bwizwa kwigwa. Iyo wihenze none ikirere kirahindagurika kandi iyo gihindutse gihindukana n'ibintu. Iyo wihenze ntuwe warafashe ingingo zishoboka kugira ngo uzokwikingire mu gihe cy'hinduka ry'ibihe, ni ngombwa ucugira ibibazo naho mugenzawe igihe giherutse yari yaronse umwimbo muga wewe kutize ngo umenye igihe ukuntu gihindagurika ngo utegekanye, ni ngombwa ucugira ibibazo. Hama cyo nakubwira se n'ikindi, imigambi yose ukitangura mu ntango ntiyunguka kuko bashizemo ibintu byinshi byo gutegekanya. Muga uko imisi zogenda ihera niko hazogenda haraboneka umwimbo ugenda uraduga. Abantu rero nibotinya gushira mu ngiro ibikenewe byose kugira ngo bitegurire ihinduka yibe canke bitegurire gutegura umugambi, kuko uko bizogenda biragenda niko bizogenda biraduga. Hama ikintu naco nababwira gikomeye nubwo ntari nateganya kuvuga uyu mwanya, nuko hajya bujya uburimyi bwo nyene bwabwo ucimbura nta nyungu nini rimwo. Oya, nta nyungu nini rimwo cyo kimwe n'ibindi bintu byose. Inyungu iba waharuye kuva kuri we urima gushika koruriya umuntu abifungura. Ico gihe rero ugomba gutegura neza umuwa mugambi. Uravuga uti je ni nabirima akanyungu kazobanga kabari gato, vyukuri kabari gato. Mugabo murabona ko abaho ibihe vyira y'ibintu bikari vyinshi icyo kigakoroka. Kandi abantu bose bashaka kubigurisha. Wowe rero cutegekanya no kuntu uzobika umwimbo ureke kugurisha mu ico gihe bose bariko baragurisha. Cyo cya kabiri kubika umwimbo. No muri vya vyiga ukora uvuga uti mbega nike kintu norima kidaca gifubwo nyene kugira ngo nshobore kuronka ukuntu ndakibika. Nimba gifubwo nyene naho mbega nibihe bikoresho no canzana bishaka kukimbikira nikipfe. Icya kabiri urabona ko hari ibihe canke hariho ibibanza canke intara zimbukamwe ivyo kujya mugasanga babifungura si benshi. Nk'akarorero ruguru je aho mvuka Muramvya abaguzi si benshi mugabo arimye ni benshi. Ini Bujumbura naho abafungura nibo benshi mugabo abirimana nibo baki. Ciri yo ndimi Muramvya ndavuga nti mbwirizwa kuzobizana ini Bujumbura kuko abaguzi ni hari benshi naho bazompa amahera menshi. Jinga zanje sino zishora mu gatabo cyangwa zishora i Bujumbura. Ico ni cya kabiri. Icya gatatu cyo kwiyumvira avuga uti mbega ibi bintu ndiko ngomba kurima nta bundi buryo bwo kubiha agaciro, nimba ari guhingura kugira ngo nimba ari ifu ndaguha akararo kamwe ndimye ibigori hakugurisha intete z'ibigori wogurisha ifu ko wamaze kuyisya ikiro kimwe ugisyesha ku mahiri 150 mugabo ubudasa buri hagati y'ikiro cifu n'ikiro c'intete samahiri 150 ararenga ashika n'amajana 5 uwakoze rero ifu iyunguka menshi gusumba washoye intete. Ariko uwakoze intete uwakoze ifu nawe hariho igiciro n'ikiguzi bica bimusaba usanga rimwe na rimwe ujya yarimye yirinda avuga ati jewe kuzana amamashini kugira iki nibiza kunkundira reka ndabidandaza uko nako. Mbe mu gihe yirinze iyo ubwo novuga iyo ku yo gutransforma niko no yita bica bigenda gute? Eske ubwo buhombe bwobwo
si ubundi buryo bwo kubuho bwo kubwirinda kugira avuga ati jewe si mfise uburyo bwo kugira ndabihindure ndabuhingure ariko reka ndabidandaza uku ndabigize ugasanga iyo nyungu ni nto ariko irahari ariko nibaza ko muri long terme naho uwo muntu uwo muhanura iki uvuga ati jereka ndabidandaze nkuko ndavyimbuye n'imiburiburi yomenya ko inyungu izoba nto ivyo rero iyo wabimenye ukamenya nzoronka inyungu nto uca mu gutunganya umugambi naho nyine bikorerako ukavyisunga mu gutegekanya amahera uzokoresha aho ukavyisunga nk'ubu nk'akaroro kamwe ntiwotonda n'umuduga ugiye kurima uzi ko uzoshora mu ubwo buryo ntiwogenda n'umuduga kurumva ko amafaranga acahererayo ego gute nsigurira neza igitoro byose nk'umuntu w'umurimyi w'ubujumbura akaca avuga ati ngira ndondere umurima ngaho hiyo mu Bubanza canke Gihanga akaca afata ijipe yiwe kamagenda nayo zinduka agenda hama akaca yimbura ibigori azosanga yarahomvye amahera yagiriye muri ivyo bitoro cyane gose usanga agiye guharura yakoreye ibarabara ayo mezi yose mazare ariko uno munsi aho twingiye cyane buke mu bijyanye n'ibyo kwirinda ariko imbere yuko tushika mu byo kwirinda ni gute ushobora kumenya igihe cyiza ushobora kuvuga ati jewe kino gihe shaka kurima ibi ugasanga mu gace uherereyemo ugasanga abantu bose hariho hamwe usanga babategeka ibyo bakwiye kurima ari ugasanga bavuga ati jewe ndimi ivyo onye ndashobora guca nunguka make kubera abandi bose n'ivyo bazo bakora rima ugasanga arajuragiritse kubera avuga ati je naho no birima sinzokunguka ko ndabona ingene abandi bose bariko barabirima uwo muntu ari muri ako gace ategeka ivyo kurima ariko akabifuza inyungu nizahe technique yokora nimba ari umukunzi w'uburimyi avuga ati jewe ndahantu badutegeka ivyo dushobora kurima ariko nari nifuza ko ntorima ivyo bavuga kuko twese tugiye kubirima tuzoronka inyungu nke rero yari yifuza ativuga ati none no bigenza gute mu gihe ndiko ndimira ahantu bimeze uko onye ni gute ashobora kwitunganya mu kiringo cy'umwaka kugira avuga ati jewe umwaka uzohera n'imiburi naho negezwa kurima inya koperative cyangwa amashira hamwe duriye hamwe ariko aransaba kurima ariko ndashaka ko inyuma y'umwaka shikane igitigiri cy'amafaranga shikane igitigiri cy'umwembu vyogenda gute ivyo urumva baguteka kuri migitegwa kanaka biba bigoye kurasha gusanga nico gitegwa ariko gutegeka kitunguka ufatiye ku mwimbo gitanga mugaye cyo numva uwo muntu yokora ari nk'imana ndamuha agerageza gukora ugushoboka kose kugira ngo urugero rw'imwimbu w'ico gitegwa ube munini ushoboka rube runini rushoboka uko rugero rw'umwimbu no kuvuga acakorera kuri yasi kuri wa mwavu kuri zambuto nuri kuri ca gihe kirima kugira ngo agerageze aronka umwimbu mwinshi yego bandanye ikindi gishoboka urashobora gusaba ugatera ca gitegwa mugabo hariho ubuhinga bakoresha bita mu gifaransa muri rw'igifaransa avuga ngo culture contre saison yes no kuvuga nk'aya mango turiko urimye wejeje ibigori ikigori kimwe bashaka kigurisha amahera 500 kimwe kiri mu murima ugasanga ibigori 2 canke 3 ku mahera 1,000 kiri mu murima muga mwira ryavyo usanga ari ibigori 8-10 ku 1,000 kandi agenda kubwire ko ico gihe biba biriko biratanga umwimbo muto muguno munsi ushiye kuvyimura ya mango urumva ko warimye kitire contre saison canke guhushanyisha ibihe vy'irima bica bigufasha kuronka ya nyungu yawe warondera kandi igitego warimye cakindi yego urakoze hari kantu wavuze kijanye no kumenya isi kwigisi kwite gutegekanya umwavu arakushaka naho hari kibazo nibaza ko abarimi bose no munsi babona nk'intambamyi cyane cyane kuri aba bantu turiko usanga bakora bafise ubundi buza atarabarimyi bavuga ati ijana kwijana ariko babikora kubera bafise bavuga ati genda bikunda ndashaka ku diversifier mes revenus fise aho nkora ariko
mu buryo bukeya ndonka cyangwa mu buryo ndonka ndashaka gushiramwo ko investisa mu burimi ugaca usanga hari ikibazo benshi bama bashikiriza ati umwavu uratugora umwavu nukunda kuboneka none dukore gute dutegekanye gute ni strategie nziza nzizi yahe umuntu ashobora gukoresha mu gihe azi ko ashaka kuja mu burimi kugira ajere neza kino kibazo cyo kuronka umwavu arutegekanye gute abikore gute kugira nimba yinjira nahure n'ico kibazo mbe hoba hariho uburyo bwiza bwo kuvuga ati reka nkore nje mu burimi ariko nige n'ingene nzoronka umwavu vyoyoroshe kugira umwembu wanje uzogende neza. Urakoze cyane buriya hari ikintu navuze mu ntango uburimyi n'ubworozi birajana nta murimyi atorora nta n'umworozi atarima ngerageje kubivuga mfatiye ku buzima twe tubayemwo kumbure mu bihugu biteye imbere birashoboka ngo tube ngahi wacu ibyo nabonye biragoye no kuvuga ugombye kuvuga ko amase yose uzokoresha uzoyagura ku isoko birashaka kugora igihe uri umurimyi uri umworozi uvuze ko ibyatsi byose uzogabura ibitungwa uzobigura amafaranga birashobora kukugora ni byiza rero ko nimba ufise hegitare yisindimwa kurondera ibitungwa nka bibiri bihuriranye n'iyo hegitare yawe utungira ngaho kugira ngo biratanga umwavu buhoro buhoro uzoshobora gusahiriza mu jigwa mu ry'umugambi wawe cyo ni cyambe cya kabiri buryo umwavu mva ruganda wonyene ntushobora gukora ngo uronke umwimbo ukwiye neza niyo vyo kundi uyu mwaka mu mwaka uza bica vyanga ni vyiza rero yuko umuntu akoresha ifumbire y'ibitungwa yo mu ruhongore akashobora gukoresha n'umwavu mva ruganda tugeze rero ku mwavu mva ruganda hari ikintu je numva notera abarimyi bagenzanje ni vyiza ko umuntu kesho na kumwavu kunda guteba cyangwa gacekwa ni vyiza ko umuntu iyo yategekanije gutera mu mwavu muri commande duha tugira agira nka reserve y'agafukamwe cyangwa tubiri kugira agira ico bita stock strategique y'intega bizoza agasigaza agafuko kamwe kugira ngo ejo ni haba icegwa we ntaciregwe ashoka cyatera ego urakoze cyane ndumva ko ari agastis keza kanshi usanga bidoga none byagenze gute nibiko biraza ati vyanyankiye ari ugasanga ni kubera iyo stock strategique ni twigera twiyumvira kugira ikindi kintu naco gihambaye wavuze nta murimyi atorora nta mworozi atarima ahi wacu byukuri utabifatanije nakakanyungu nayo ndakubwira ko mu burimyi kacaka kugura kuko nimba mase uyaguriye ku kilometero 5 n'umuntu wa essence ona kwibitoro navyo bigoye ibe ni cupakira mwibene ukacurira n'amahera y'intuze mugamwe gihe wari kufise impene intama udukwavu canke inka bivanye no buryo ufise kuntu bungana umwavu n'imibiri utuma wongereza mukeye mugabo ufise wakoresheje urakoze Monsieur Veniste muruko muramara hafi imyaka 15 muri kino gisata c'uburimyi hari ibintu nibaza ko umaze kubona ko kenshi abarimyi dukunda gukora iyo no vyita nka erreur dukunda gukora iyo twavyinjiyemwo tutiteguriye be nayahe makosa erreur dukunda gukora canke abariko barinjira muri iki gisata c'uburimyi bataciteguriye bakunda gukora uno munsi we nyuma y'imyaka 15 maze kubibona neza kandi ushobora guproposa des pistes de solution kugira ayo makosa nabandanya kogwa ku bantu bashaka kwinjira mu gisata c'uburimi. Jewe amakosa narayakoze ako sinipfuza ko abo mbwiye uno munsi banda bayagwamwe nabo kandi nababari naya kosa rya mbere nukudategura umugambi ntushireho ibyo vyigwa byose navuze kuko hari ibitegwa vyimbuka gusumba ibindi hari ibitegwa bifise isoko gusumba ibindi hari ibitegwa bifise bibikika gusumba ibindi wewe kurimira isoko ntusa n'urimira iziko wewe ugomba kurimira isoko rero banza ugira ivyigwa umenye mbega ndimiki ndakirima hehe ryari ibyo banza bihetse
icya kabiri cyanteye ingorane kandi nibaza ko atabona umuntu jotera wowe kera warima nk'urimira iziko ego nkimbura ibijumbu nkarima umurima w'ibijumbu kaja werera rimwe kaja mbura uko ndabigenza abantu mwabiba bitwarira nashobora kwizo nkasanga imbegete canke igitebo kigurwa amahera 1500 nkasanga nayo nakoresheje mu kugura inze y'amibuto sindayakuyemo yego icya kabiri ni ikintu bita kudategekanya uburyo bukwiye mu burimyi nagira ndakubwire ugomba kurima neza ibikenewe kugira ngo umurima were vyose ubu bifise uwo munsi nyene mu gutangura guhera were guhera gutere gushika were nshatse kuvuga iki imbuto iyo mva yerako tuza kwitegekanya umwavu wabuwo baterana wabo bafumbiza mu nyuma ubwiza ko bufise mu ntango aho gato uvuze agatera mu kari technique uvuze ati gufumbira niki umuntu ataza gutahura icari cyo gufumbira ni bisigura iki niki mu bisanzwe bivuye mu ijambo ifumbire yego ifumbire no kuvuga rero mu burimyi ariho ifumbire mvaruganda n'ifumbire rero yo mu ruhongore mwavu mu majambo make rero ibiterwa bimwe birasaba kubishiramo umwavu ukibitera ugashiramo umwavu mu gihe cibagara cyangwa mu kindi gihe bivanye nuko bitunganije ukuntu nivyo bikeneye nk'ivyo cyo akunda kuvuga ko nimiburi muri aya mezi 3 tuza kugufumbira nimiburi buri kane cyangwa 3 bivana n'igiterwa kimwe cyose rero ushobora kurondera umwavu ifumbire mvaruganda ikwiranye n'itera waheza gutera ukacubura iyo uzokoresha hageze gushira ku migira kabiri ubutaje biba bihetse ushobora kugera muri ico gihe ifumbire ishaka kuboneka mugatama herugira waragwaje barakwivye ubugiye bisaba ko imiti muri pharmacie vétérinaire ibihari yo kugwanya canke yo kugwanya ego ariko ni vyiza ko stock yawe strategique y'imiti ubu yifise gute umuntu ashobora gushiraho stock strategique y'imiti bivanye muri vya vyigwa abagorome bazo gukorera muri gashika y'imungiro ry'umuntu bagati iyi giteye guteye kirakunda gutegwa n'ingwara izinizi inyuma yindwi zingana uko inyuma y'amezi angana uko ubwizwa gutegekanya gukingira igitegwa hamwe n'ivyashika kikagwara uzoca kivuruko iyo miti rero yibangikanye mwishirwa mu ngiro ry'umugambi mu ntango yego urakoze cyane mbe none nayahe utubwiye abiri kutategekanya kurimira isoko ariko ukasanga urukurima mu buryo wabikozemwo warimye iziko hama no kudategekanya ifumbire beho bari yandi makosa bishingiye mu kibano ishingiye ku bantu baguhanura kuko ari igihe muri kino gihe abantu benshi bariko barabijamwo ugasanga yabigiyemwo kubera mugenzi we w'umubanyi atari umuganga atari umuhinga wo vy'uburimyi ariko kubera yarimye saison imwe akimbura akamubwira ati reka nanje nzorime mbe iryo naryo niryo bari kosa uno munsi riko riratuma abantu benshi bihebura ugasanga mbere banaheba ivy'uburimyi kubera barabiye kuwundi atariko batakuye impanuro zikwiriye ku bantu babafitiye ubuhinga n'ubushobozi bene mwebwe ego cyane ibire ko ndakwishura kuri ico reka menda kubwira cya gatatu cyagisigaye umugambi wose urasabwa ikurikiranwa yero wihenze ntukurikirana umugambi ku munsi ngugire uguzukurikirana umenye ibintu aho bigeze umenye ko ari ngorane jewe mu vyanshikiye naho imbuto abantu uzenya abakozi nk'abamangira abakozi nigenda mutere nagenda kubwire bateze igice ikindi gice bagatwara kandi bakubwira ngo twabitwaye wowe ubona bimeze ukabona ibintu bimwe birabeje tini imbuto mbi tinisi mbi niki kumba umwavu barawujanye hari ibihero bitatu nagomba mpanura abantu bose ko ranyumviriza byo kwiyubara igihe citera
ubuhari ujya munsi imbuto ishigwa mu ivu uri umukozi wa leta cyangwa umukozi w'isosiyete kanaka Sawa. bitegure uzosa bikonji ihuranye n'iyo minsi 2 cyangwa 3 uwo munsi uzobuhari igihe cya kabiri ni igihe cyo gushirako yafumbira igira kabiri cyangwa gatatu canke kuco kuzopompa wa muti ukiza ingwara umunsi umwe nari mu murima w'umuceri urakoze hanyuma rero nakoreye isosiyete irimo umuceri tukabaha intuzenya utugopo turimo imiti yo gupompa ewana akaca agenda akagurisha umuti akaca afata mu ipompo agashiramwo amazi ukabona yashusha ariko arapompa amazi uri ngaho ukaryoherwa ati ariko arapompa abakozi ukabona bose bashwaye umurima kumbe bariko bapompa amazi bisabako akagopo ni ukigumiriza akagopo k'umuti mu gutiza indobo zana ipompa irimwo amazi nisukiremwo ukishira ngo ticugenda rero ego ikurikiranwa ry'umurima canke ry'umugambi ni ikintu gikomeye cyane ahantu beshe barahombera ico nibaza ko ari ikintu gihambaye cyane utubwiye kuko uno munsi bivanye n'irikanguka novuga ko ari ikanguro rihari ryo kuja mu burimi cyane abantu bafise ubuzi abatwita aba fonctionnaire usanga bafise uburyo babikoramwo canke tubikoramwo ugasanga bavuga ati je nzoza kubiraba kuwa gatandatu kuwa kabiri kuwa mbere bakoze kuwa mbere bashizemwo yafumbire kuwa gatatu bashizemwo wa muti kuwa kane byose ujyagumya arungika kuwa gatatu kuwa gatandatu agaci agenda kuraba gasanga umengo byabenje nibisa kumbe ni kubera bya bintu byose yaguma arungika nivyajamwo nkuko yabyifuza none ni gute rero umuntu ashobora guhangana n'ico kintu abeho gute atunganye gute ibikorwa vyiwe vy'akazi kiwe nk'umufonctionnaire amatunganye gute ibikorwa vyiwe amisi yiwe yo kuja gukurikirana ibikorwa vy'uburimi sawa neza cyane urakoze wari wambajije uti mbega imbere ko nakushishyo nyene urambajije uti mbega ubwo abantu babaza bararabira ko bagenzi babo hama bakaca basanga baguye mu ngorane hama kaca acika inkokora hama ikinacumbaje uti mbega none vyogenda kwitegugira ngo umuntu ashobore gukurikirana umurima wiwe neza ntabwe mwayo mwizo ngorane ngenda kubira kandi kantu hafi migambi yose icyo utarimwo nukireke merci ari wanciriye umugani ati nawatunze atumye wabitoye mugari ubuhinga bwo gutuma hamutumye ukamukurikirana yego nk'abo bantu bafise ma weekend ariyo bari libre hajya muri bya vyigwa vy'umurima byo gutunganya umugambi w'uburimyi ubuzi itariki yo gusoroma utaratera kuko biba byanzeho ku mbuto ko izomara iminsi 80 90 120 ubuzi umunsi uzoterera ubuzi umunsi uzoshirira ko wa mwavu uretse ikintu c'ingwara gishobora kwitamwo umugabe bisige byose bubizi kora rero ico bita calendrier mu gifaransa ikiranga misi gihura no kuwa gatandatu shiraho abakozi benshi iyo samedi bakora akazi kenshi gashoboka bakamare hama gake gaceka kugwa mu ndwi hagati aho mariske yo kwibwa bamake merci hakintu cya kabiri birashika umuntu akaba afise umwizikirwa umudamu wawe ukore gose umudamu ne yakwibazo abijanye muhira muca muza murakuranwa rero bivanye nawe aha bakorera ivyo abakora hanyuma ishiza numva novuga nuko abantu nk'abo bakoze nk'abo ari byiza ko badeklarara ku kazi ama projet parallele bafise kugira ngo abakoresha babo mu justice amakonje batahura igituma umuntu yagize iyi planification de konje karavuga ati je nshaka yuko turi mu kwezi kwindwi ubu umuntu ro w'umurimyi aratekanya muko mu kwicende muri zo tasura hagati itariki 20 n'itariki 1 yo kwicuma hakunda kuba ngaho kenshi
rero umurimyi aca baratekanya gusa bikonje bati je nzoyisaba mwiyo periode timanga naho badekaraje izoba ntoyi yego urakoze cyane monsieur Vinicius ndumva ko urukura duha astuce abereye na cyane cyane ku muntu wese afise uwo mugambi cyangwa awifuza araza kwitora ingene ashobora kuwutunganya neza rero ni gute umuntu ashobora kujera efficacement un projet agricole umugambi w'uburimyi umuntu afise aho ivyo vyose yabikoze yategekanije ifumbire yategekanije umwavu yaguze isi yavuganye n'abakozi abashobora kumukora ku munsi canke muri iyo periode yose yico giterwa agomba kore alors ni gute ashobora gutunganya kugira uwo mugambi wose uzoshikane ku musozo avuga ati jewe naho hagiye mu tubazo twose ariko ndabona neza ko nari nabiteguye uko bikwiriye nigenda kubwire ajye umurimyi ni nk'umuganga hajya abaganga usanga mu gitondo bazinduka kura mugwayi ni fishi ashira atera umuti yandika kaca genda ona saa tarasuye kuhaca kabona saa kumugora asuye kuhaca ariko acabwira umuntu ngo niwabona ngo mvise kigoye gucuge ndahari yanye ngo za gusanga umufaranga umubwire ngo za kurabire nimba ari serum iheze nimba ari iki no mu burimyi nuko habariho urutonde rw'ibikorwa bizokogwa n'ikirangamisi cyavyo kurengo ntiwibagire n'umunsi wari miho wagishishikiriwe negenda kwakaroro kamwe ucire kubagara imisi 3 uba witwaye tufatire nko kubigoreshya ku muceri ubugeze mu matoni umaze guhomba imisi 3 urashobora guhomba itoni ryose ego bivanye ni n'uburinganire kuri arimago kubera iki biriya byatsi byo mu ishamba bifise umwete wo gukwega ivyo gusumba ibiterwa dutera utabikuyemwe rero n'ingana n'ingoga ngo ubinyarutse yangere washamwe ibigiye bishobora bitwa niyo birandura urumva biba byayijanye urakoze cyane monsieur Vinicius hari utuntu twinshi uri kuravuga urashobora ugasanga rimwe abantu baridoga ngo umukozi yakubwiye ati yarakenewe harageze ibagara ukavuga ati ndindira gato kumbe kugira ukura murindiriza no mwimbu ukuragabanya uragenda mu bisanzwe mu murima habwiza kugira isuku yego habwiza kugira isuku urakoze watubandanye sinzi ko uwo waheze uburyo bwo gutegura wari umbaje uti mbega umurimi ni nk'umuganga uguma kurikirana mbere barahanura ko n'imiburiburi rimwe mu minsi 3 nuvuga kabiri mu ndwi umurimyi abwiza kugendera umurima yego icyo nikijanye gukurikirana umurima wambaje uti mbega kugira ngo byose byabonetse umuntu atunganye neza umurima vyogenda by'umugambi wiwe vyogenda gute icambere cyo gukurikirana gushiraho ya fishi ko tonde rw'ibikorwa ukabikurikirana ku munsi kujya vyanditse ntagenda kimwe wihendamo wavuze ko uzoshiramwo angeri itariki 25 z'ukwezi k'umunani uwo munsi nyene niho uza gushirayo aba ubaye un peu plus spécifique nk'ubu ku muntu ari nyumuceri amaze gutera umunsi wo gushira angeri ushizemo tuvute ngo ashiramwo angeri 3 canke 4 mu kiringo cyose aharura iminsi ngana gute kugira amenya ati cyo hageze ko nshiramwo angeri hageze atandukanya iminsi itandukana gute mu kiringo kimwe aho no harakantu yago haji imbuto yose ifise amateka yayo imbuto yose ifise amateka yayo gute rero tubwire bakubwira bati iyi mbuto kugira ngo gende neza izojya itanga amatoni nk'akaroro 8 ku hegitare uzoshiramwe umwavu unganuko hanyuma uzoshishiramwe ku munsi ugira 21 kuri munsi ugira 40 na kangaye bakabikubwira iyo ni imbuto kanaka imwe baba yindi imbuto yinayo iyo nigira ni yambere ya kabiri iyi mbuto naho warafumbira gute ni toni 5 kuri hegitare
kubw'ivyo rero iyi tuzokenera umwavu nganuku we rero umva wapfuye imbuto uguze ukaja koranga nakangahizemo ngo dufuko tubiri twangeri ngo cyashira ngo ku munsi uyu n'uyu uba wihenze bazabahinga bakubwira iti imbuto yimbuka amatona ya ku hegitare bayifumbira kuko umuntu wese akora imbuto aje barazigwiza aba arashirako fish tekinike y'iyo mbuto ukuntu bayirima ego hari igihe usanga abarimyi canke amakoperative abantu bahurikiyemwo iyo fish technique y'imbuto batayironka nico gituma rero abantu benshi bahora barimira iziko nta birebire bajamwe bati ko nariye ngahaga birahaye mako twafashe iyindi ntumbero yo kurimira isoko no kugomba kunguka mwemere twige kandi duha akazi abahinga badufashe kuko ega ry'amahero y'imvyi magronome ni wazoyinjiza muri wa mwimburenga ko azobazanye yego urakoze gose alors hejuru y'ivyo vyose ama aspect financier umuntu ashobora gukenera ashobora gutegekanya ko ivyo vyose bitwara uburyo naya izindi facteur twavuga zishobora gutuma umugambi w'uburimi ugenda neza ukabona umwimbu vy'ukuri nizi aroba hari izindi facteur cyukuri uretse tiyana babwiye no reza uzisubiramo gusa ikintu cyambere novuga kizira urabona umugambi wari wo wose kiya kintu bita igitabo c'umugambi plan d'affaires ni nka bibiliya ku mukiriso ku muntu wo mu businessman cyangwa umuntu ari muri entrepreneur cyangwa ari muri affaire muri commerce atoza kugira plan d'affaires ni nka bibiliya ku mukiriso plan d'affaires agricole nico kimwe n'izindi zose cyangwa abahinga bazi gukora imigambi y'uburimyi barafise ibindi bongeramwo kuko nk'akarorero nk'intambamyi ziri mu burimyi zijanye n'ihindagurika ry'ibihe sico kimwe n'iziri mu bindi bisata bitandukanye by'ubutare byo kudandaza sico kimwe nico gituma rero umuhinga avuga ati rero kugira urime iki kintu buragishira ngaho niki gikorereko Monsieur Veniste mu myaka 15 irenga mu maze muri ko murabikoramwo hari imigambi myiza mwagiye murahura na hari n'imigambi mwagiye murahura ugasanga nigenze uko mwavyifuje mwasanze hanini cyangwa ndabivuge mu bundi buryo nikihe nuwe mugambi uba warakwigishije ituma uno munsi ugera aho mugeze hama nikihe kigo wawukuyemo uno munsi ugenderako mu migambi yose nakoze umwe wose uransigira akantu nawe umwe ushobora kuba ku mugambi umwe twakoze ukorora yari projet yorora hanyuma twari dufise inka zishika 10 n'izindi inka zakamwa 25 35 par jour ndibuka tuja turi soko y'amata ngahe Bujumbura batamata yagwiriye ntandi dutora amagorwa twagize amata ntarara tuzakurara muyahejeje yose ntayo turi bunywe nta no turi bihengwa ari buyangwe none nk'inze nka wasanga ari nka maritiro nk'amabido nka 100 twagize ibyo turonda no tuyakwideni tukamubura tamata ntari karanyobwa ntari dutora naruse ntaragira mwiziki muri ico gihe ikintu nize ndikagane nakubwira nti ikintu cyose ukora wibuke guhingura uwo mwaka twaje dukora fromage muri wa murengera umwimbu w'amata ucuvamwo ariko tugera ahantu ko hari ikoresho bitari biherereye dukora fromage ko bizoje turondera byihuta hari byapfuye mbwa mu nyuma
cyo turabitunganya amata abuze isoko ubwo nyene kuri foromaje cyazibira kandi nazo nyene byatugora tuje kuzishura ngaho ibujumbura cyo usanga zo muri Kongo nizo ziryoshe nizo bakunda mugabo kameme ho zasohokaga keke mugazi gasohoka twarahomba mwe twahomba ngo tugireko yako umva nk'ico umuntu ategura umugambi wo korora azi ko amatazo yagurisha ku alimentation no ku ma cafeteria ico kinabwiza kuciyumvira ati none nibanka kuyatora nzoyajanaye hakuba wagitegekanije urakoze uno munsi abariko baratwumviriza abariko barakurikirana kino kuganiro ashobora kubavuga ati naje nagomba kubikora nagomba kwintangura cyane umugambi w'uburimi numvise ingene bikorwa agaca kwegera ahubwo ati Monsieur Veniste ndashaka kumanura niye manuro wo muha imbere yo kuinvestisa yo gufata uburyo bwiwe abushire mu bugambi w'uburimi icambere namubwira nti utangure bito ugenda urakura urumva kuko watanguje dukeyi intambamye zikubise hasi zitwara biki ukaburitse ugasubira ukaduga gato ubonye vyakuze ugasubira gatera intambwe ukazurongerako gushika kandi ngenda kubwire mu migambi yose ariko cyane mu mugambi w'uburimi iyo ukoze ikintu kikanka icambere hagarika niho umwanya banzo hagarike kwanza pana guma wirukamo ngo yango ko muhombeye mwaya ngo kansure mwishire mwayandi kansure shire mwayandi azohererayo hagarika cambere hanyuma uce wiga ntabwo ya kabiri mvuze ngo hagarika hama wige hama ukosore utaronka icyo ukosora ntusubire gutangura mubandanye shakisha icavyononye ukimenye hama ukosore uheje gukosora rero ucusubira bandanye urakoze hari ushobora gushikirwa n'ivyo bibazo ariko akavuga ati je ndashaka mume igicapo wowe ugereranije kuraba n'ubuhinga n'ubumenyi ubimaze mu kino kiringo igihe umuntu kugira tunatera intege abarimo igihe umuntu yakurikiranye uduhe nibi n'amashifre agaragara si possible mu gihe umuntu ibi vyose udubwiye hano yabikoze neza n'akakarorero urashobora kuduha akarorero k'inyungu mu buryo bugaragara iyo umuntu dufate nk'ubu avuga ati je mfise 500,000 cyangwa mfise 1,000,000 nshaka kushira mu burimi ashobora gukura iyo yabigize ibi bintu byose ashobora gukuramo inyungu ingana gute ugereranije n'ubuhinga bwawe kugira twumve neza ico abantu benshi bariko barajamo retour sur investissement ukwingana kuko nga turiko turayaga kugira tugwiza umwimbo hama kugwiza umwimbo ce sont les chiffres qui parlent ego tugeranira ikigeragezo ikigereranyo cyo kutwereka ati mu burimyi iyo wakurikiranye neza ibikorwa urimwo washize mwaya birashoboka ngerageje kwiyumva kugereranya aho shobora kuva mwaya faranga kuvuga amahera yego bo urumva ndaguha akararo kamwe uvuze ngo murafise 500 ikwembera gushira umugambi mu ngiro iyo uronse umuntu akugirira ivyigwa agasanga uwo mugambi ntushoboka dufate ko cyawo awukora ivyo vyigwa yobikora nko ku bihumbi nk'ijana akararo ndatanga yego cyane gasanga umugambi ntushoboka cyawo kura ku nzira ukabura kijije majana 4 kaya cyangwa kayakoze ibi kayakoresha ibintu ko si imigambi yose ishoboka merci cyangwa ati kugira ngo umugambi wawe ushoboke iki niki navyo vyiyumvireko aya maheru yongereko kugira ngo ibi navyo bye bikunde kaciyongerako byahumi majana 5 ntibihereyo iyo ni inyungu ya mbere yo kuri ivyigwa kandi ko ari nini inyungu ya mbere ni ivyigwa icya kabiri ni ibintu nasomye kandi n'ukuri niko nabisanze no kuri train niko nabibonye abantu benshi umwimbu
ibice bishika nka 25 kwijana biratakara kuva kuri uriya munsi wo gusoroma gushaka umunsi wo gushora. Mvutse nk'ibiharage, imiceri, ibigori, ego bintu byinshi birataka. Alors icyo gihe iyo wipanze neza hariho ubuhinga ukoresha butuma bimwe bitakarisha kugabanuka bigashika nko ku 15 kwijana. Iyo nyungu ikaba yiyongereyemo. ubwo buhinga n'ubuhe dukeye nutubwire bwose akarorero gato. Nigo ndivira akarorero no cenda guha kaboneka hafi nko ku muceri. Ku muceri hariho utumashini gasoroma sivyo nakantu gafise umupango meze kwa mereze ijya disk ya mereze ushiramo gucyanye ugafyonda kamwe gitoroniko mugagatema umuceri buhoro buhoro kawutema mva bakatema buhoro buhoro kaca ke kagase ikintu umuceri uca wegamirako hanyuma ukatera ushira kwihema yawe tutarajana tufata kwa kugwa ibihumbi nk'amajana 5 burahari ego ngabijumbura burahari nawe utabara umuntu ushaka gukomanda hanze ubu kuntu dukora natwe mu kwimbura umuceri batora kaya gakero gakebo bwazi agafata kujya cyane akwega akweze bya bijegera byose inteze zigahungurukira hasi gasubira kagira kirigwaragira inyuma y'umurima wose usanga bimwe nakubwira bya bitigi nakubwira byaheze mu murima wavyumvise mva ko nakano gatoyi gashobora gutabara kiya giciro cha kiya gitorushiramwo ni gito ufatiye kuvyo umwimbu ugarura. Urakoze cyane. Ni byinshi akoreko ndaguhaye. Urakoze cyane nukuri hari byinshi wavuze byingira kamaro nibaza ko haba abarimi abashaka kwinjira mu burimi bashobora kwisanga bakabonamo utuntu twinshi bashobora gukiza na cyane ko vuba cyane igihe saison shashita iratangura y'uburimi nibaza ko ari vuba mu kucyenda saison iratangura kugira turangize kino kiganiro ni ya impanuro woha aba fonctionnaire aba professionnel bakora dukurikirana bafise mu mutwe wo kwinjira mu burimi vuba cyangwa basanzwe bakoyoramo kugira uno munsi babona ati ntagiye nanje ndashoboye kubijamo kandi nkabikora neza nkabikorana ubunyamwuga nkabikora neza impanuro yo gurangiza kino kiganiro yo bihari niyi mbere ko ndabaye impanuro no baremesha ko bishoboka bareme birakunda hanyuma impanuro no baha nagumye ndavuga kenshi sinzi ko birava birambira abantu umugambi bawutunganye ntibihute ngo ko ndosa amahera reka nirukemwo bitonde bagende intambwe ku yindi nimba ivyigwa biguzo gutwara amezi 3 yihanganire mu Rwanda ukora ivyigwa hanyuma nimba ishigwa mu ngiro zo gutwara canke gukurikira mugambi zo gutwara uburyo bwinshi wihangane ubushiremo kuko buzuzana ubundi ikintu cy'Imana bavuga no hanura impanuro umuntu umwe n'umwe nyene bijukiye gukorera mu runani no gukorana bijukire ntubona nk'ubu umuceri canke ibigori kuva kubirima kugwiza imbuto gushikana kubifungura bashaka ko runani umuntu akarima azi hazokura imbuto azi nazogurisha iyo utafise amakuru yose cyo bigenda nabi ukora muri vite mvuze nti mu ncamake kurima bifise amategeko niba yubahiriza
murakoze Ego. akabazo ka nyuma Ego. kugara kino kiganiro kugira tukirangize neza ego kavuga gati mbega kurimisha n'amahirwe ya bose wovyisha icyo kibazo kirakomeye kurimisha n'amahirwe ya bose rega se umugambi wo kurimisha gusa n'indi migambi yose icyo kibazo kiragaruka novuga nti n'amahirwe y'abantu biteguye bose murakoze cyane ego reka ndabashimire kuri uno mwanya monsieur Veniste muduhaye turize je personnellement kurikirana ibikorwa by'uburimyi ndakunda uburimyi urumva nabonye byinshi cyane nshobora kunagura no guhindura mu bikorwa byanje bya buri munsi by'uburimyi nibaza ko nabaza kudukurikirana nabo nyene baza kuronka byinshi bazikuyemwo by'ukuri turagushimiye tunakwifuriza iterambere mu bikorwa bya buri munsi twizera ko bizogira inyungu kuri benshi eka namwebwe nyene bikomeze kubakuza yawe kuri wewe ni wabikora nzogushigikira kuri gusa urakoze cyane urakoze gose merci beaucoup baye ndashima ego shimire n'abakurikirana kino kiganiro murumvise ko ngiye ngabanye murakoze cyane namwe mwagiye mudukurikirana namwe murashobora kuba mwifuza inyigisho yavuze ko ari kwiga avuze ibijyanye no gutegura neza ananahejeje neza ati n'amahirwe ya bose kubiteguye murumva ko ikintu cya mbere sugusimbiramwo ariko ikintu cya mbere ni integuro irimwo byinshi yatuyagiye ibijyanye n'integuro zose zitandukanye nimba wakurikiranye kino kiganiro kuva mu ntango wazumvise nimba utazumvise naho ndagusaba usubira inyuma kugira ushobore kuzumva neza cyangwa urukura dukurikirana kuri Bond FM ukurikirana kino kiganiro kandi n'icyasubiramo kugira usobore kumva neza ubwo ushobora kurima neza ndabibutsa ko vuba cyane isezo y'uburimyi itangura isize niratangura rero kino kiganiro ni kiza cyane wowe murimi wowe wifuza kubikora kugira umenye neza ndabikore gute nitegure gute wakoze kubana natwe mu kiganiro première heure wakoze ukurikirana kiganiro isamirizi Kazoza FM Web TV shimira umutumire wacu monsieur Veniste nimubona ariko ari akabazo kangarutse mbe uwo kwifuza kumufasha kumuhanura byo ukunda je wamaze kubinyemerera okay abandi nabone ndabo mwanya mfise haraba no ko babivuga neza yego murakoze cyane reka tubashimire mubandanye mugira ibikorwa byiza n'iterambere mu bikorwa bya buri munsi namwe bakunzi bakazoza FM Web TV tubifuriza iterambere no kugwiza umwimbo gumana natwe murakoze